wiwe. Mbega nakaye kajambo ugenda ushikirije abandi bakobwa ba diaspora. Ifo yuko turakundana twakunda abantu bafite amafaranga nkatwe apana kuza turisuzuguza dukundana nk'abantu nk'abamarezo usanga dufata nabi. Bakunzi banyishu media baza muravyumvise ko uko bimeze nuko hanyuma mbega ariko harakabazo ngwagira ndangize ndashaka kuwumbarira kamwe kugira ngo ce ndangize mbega uwo muntu kuvuze ngo bazo barakunda abafise amafaranga rero twego bakene turi banyagupfa namwe mamufise aho mubarizo muri makumukene kwa mukene kira mutuna wake nyambura umukene rondera umukene nyambutunze rondera umutunzi soko ushatse kuvuga ariko hari amafaranga umuntu aho tokwegeye. Hello guys, mwaramutse cyane muri vanya naho muherereye turabara mukijane tubifuriza umugura mwiza cyane igitondo ciza bivanye naho uri hariho hose twarabasezeranye ko tuzokoma tubahereza ibiganiro bimeze neza byo muriro vyakabitura ariko turizera ko mutazosha muhiye naho kizimya moto ziri hafi zirabazimya nta kibazo nkuko bisanzwe tubana dufata urugendo kugira ngo tuze gushobora kubahereza ibiganiro bimeze neza ntibagiye inyuma ya kamera turi kumwe na Kuze John umuvyara w'abantu canye umuvyara wa buri muntu wese yumva ko atanzigo yabisize muko bisanzwe ndibaze umuntu subwa mbere mubonye mwana mumuzi ariko reka tumusabanze idondore kandi nkumbere dushobora kumenya kuri microphone za INYISHU media muri kumwe na Swing canye Swingizima na canya uko gose mvuga mba kurivuga karibu sister. Murakoze meze neza ndashima mbe kubwa mbere naje umushaka kunkubita ushaka kunyica uno musi nkabanagira umuntu go kwicara nawe vyagenze gute nuko natanguje ikintu ciza mguse nuko waje wanteguje naje naguteguje okay nkuko bisanzwe ndi basubwa mbere mumubonye mwaramubonye aha bari mu nzu nyene afise umukozi w'umugabo impamvu nabivuze ko nkumbure ni rusaku no bantangwe kwiteraguza ariko ndazi ko araze kubitubwira mugumana twa bakunzi ba INYISHU media hanyuma nagira mbaza umugabo we bari he asi hari mba umugabo mwita gute Marezo haje uramwemera neza bya seri Marezo ndamufashe nk'umukozi wanje gute ufata umuntu nk'umugabo nk'umukozi wawe umuntu hano kumvisha udi yanyandikiye burya nisoni zo kwinjira jewe narashitse bivanye vyari yambariye bakunze INYISHU media sanga ari mu gikono no mwana vyiboneye se ndakubisubiramo mugo bivanye na presentation yari yarampaye ku mukunzi wiwe nca numva ko menga ntibihuye na buke mbega Marezo nawe muhuriye kuki mwabonanye gute ubuzima bwo washatse kumuramo canke vyo bavyifashe gute hagati yawo nawe Marezo namukuye ahantu Marezo nyene asamura mutse ko musiko yasanzwe ari umukomedi ego hama cadamukura ahantu naramukunze gakeya nka ko nyamba urukundo rugera kuri sample sawa mukunze nka purusa zinga kuri zinga nka 45 gusa nyuma y'ivyo nasanzwe mfise umuhungu dukundana w'iboga muri make urumva gakino turuko turakinwa muri no minsi yakunze umuntu kansenye mbega nigiki wo mukundiye basi nizo kansenye wazimukundiye kuki habaye kugira ngo mukunde nizo basi purusa nke nuko nayo kubwiye ubwa mbere nzokikubwira hanyuma hamiye bogari nayo twumva bayita gute kugira ngo nkumbure ninagirirwa amahirwe sinzi bogari nayo uvuga ko waciye wikundira isumba Marezo kumana nagasore kare ya company kameze neza gafise n'inyenyi urazi ko benshi bakunda vyisha abakobwa benshi bakunda inyenyi uko kandi uwo mundi musore mwita gute wamukundiye iki nawe ni bogasha yitwa Goliath ego ndamukunda cyane nibaza ko Goliath wari umuntu muremure cyane wo Goliath ndamuzi ko ari umuntu muremure gasongo sana baje nyene yiyumvire no kumanwa n'imvura bayimanuye nyene direct Marezo no kubara akantu kegerera ngaha ucavuga ati reka ashobora kuguhe bacanye uramuhemukira ariko mu buzima nyagana ko bazigena kibazo ubumaze guhemukirwa mu rukundo hari umuntu yamaze guhena nkuko wahenze Marezo gute none ubushimye guca ubikora wewe kandi wewe nawe atawurabigukore nyene vyarashitse kubera Marezo twakundana iyo bogari yanje yarafatiriwe yaragiye ahandi hantu nibaza ngo yaransize ariko amaze kugaruka naciye mfatana rero no tadusonze dukundana ariwe Goliath mbe Marezo warashoboye kumumenyesha ati burya jewe nubwo biri uko nubwo dukundanye hari uwahora kumuhora ubu yavuye ko rero uno munsi ndashimye kukumenyesha ko nubwo ndagukunze se ndagukunze vyanya vyo hari yinde bogari yitwa Goliath sindayumubwira ko ndacamukeneye afashe imirimo yo mu rugo nihagera n'inyuma tuko twategura mariage na Goliath nzayimubwira hamaye yakira mu majambo make urumva uno munsi abaye ngaho nk'umukozi wawe ntumufata nk'umugabo ni nk'umukozi nk'umukozi wanje je sinakundana mwaramubonye kuna mezi ego ni keki ubu muhora kuba ari muto canke umuhora zijyanye yiwe canke umuhora nuko uyu ko aragasore kare yakompanya ukuntu
oya usibye n'ivyo babona ko amarezo jatonshobora kandi mubizi niyo nahora mabizi ko ndi mu diaspora ego je narinze abahungu ko ari bo bita aba diaspora abakobwa bacu bahita aba diaspora kazi ko baruko nyene cyangwa n'aba diasporeze cyangwa aba diaspora kazi bivugwa gute ako washatse kumva icyo nashatse kuvuga okay nacyumvise hama sister anagenda kubaza ikindi kibazo kimwe vyukuri urambariye ko urukundo warimwo wabaye mu rukundo kwanza na Goliath mu nyuma ya Goliath uraja mu rukundo na Marezo ariko Marezo uno munsi ageze ushobora kumufata nk'umuboyi wawe ukorera waje nyine ubwanje mashasumira yanyandikiye ambwira ngo ntuze kujya umurete ko umugore wiwe agukoresha ivyo siniko ndateranya ndibaza nabikubwire na hajya wewe ko kwihagararira ko akubwiye ati nubwo atahasamuna nijoro kuvyura ati genda uteke icyayi ukavuga wateye nubwo kuvyura saa 9 y'ijoro uvyuka impuzu zimesa ndetse n'ibirengeye impuzu ukabimesa ko barukuri cyanye yaribesheye ko ari kwihagarara yaribesheye ko ari kwihagararako unje James uka mu gatondo ni waravyuka kunekera icyayi kwanza hamagize kumesa aramesera byose ibintu basi byose akazi ko tuzi ko mu rugo na Kamarezo yego sishaka kuja mu gikoni Marezo ahari mbega we na Goliath mutegekanye kuno munsi vyifashe gute ho Marezo bamuzo Goliath ntawaramenya nyene ni surprise tuzomukorera ego wiyumva nka we muri uwo mwanya nko biguhindura ko nawe ari nk'umuntu abigukoreye we wumva wo vyumva nko gute muri uwo mwanya ari we babikoreye je sinibaza ko vyombako kubera iki bitoko kandi na Marezo wumva muzo mukoreye je ko afite amafaranga okay bakunze banyishu media urumva ko ubu hatagikunda urukundo hakunda amafaranga mbega uwo Goliath tuvugana warafise amafaranga cyane ntayafise arayafise mbe hamwe nawe wocu usanga uno munsi nawe afise ikindi kidemo pembeni nawe akubesha wo vyifata mu gute cyane navyo yokora muri zeranye sana twizanye cyane ko atavyo yokora navyo yokora ni cyo kintu cyo kwemeza vy'ukuri ko atavyo yokora ko atatumaranye igihe kinini tutabonana hanyuma mu nyuma aragaruka yagarutse kandi n'ubundi ari wenyine atabandi bagore yagiyemo cyangwa abakobwa agaruka iwanje niyo mpamvu nanjye namwakiriye ego mbega nk'ubu ni cyo kintu ushobora kukwemeza ko iyo yari yagiye atari yagiye mu bandi bagore cyangwa mu zindi nkumi honyine ho ivyo yari yagiyemo yari yashoboye kubikumenyesha yego yari yabimenyesheje ndabizi neza ko atari mu bandi bagore bakunze abanyishu media muri ko muravyumva uko biriko biragenda nkumbure n'ibindi tuzokoma tubironka hanyuma nagenda kubaza ikindi kibazo kimwe kugira ngo ushobore kubenyemera cyo ntubinyemerere wonyemerera ukazompuza n'uwo Goliath ego nzomukwereka ndibaza mugabo nuko nta mubona amaso ku yandi ni boga ari vy'ukuri nyene ni umuntu nyene ewana umwe nkeka n'imvura mu kuyigira nawe ucukumva ari ni samboy nka jewe nkuko ni beje shara kurenza cyane nishuko uri nka cyuba atwenze umengana guhamagaye bakunzi banyishu media nibaza uko muravyumva uko bimeze nuko ariko birifata kumbe Marezo abayeho nk'umukozi ariko mu bagenzi agapresenta nkuko afise umugore yararongowe ntiyarongoye ndibaze ko ariko nibindi agiye kubitubwira mbega Marezo iwabo mu bamwakoze Marezo canke mwabutwaranye kujya nyene vya ivo wamubwiye ati ngo yaraje kuramutse uvuga ati nagume ngaho yego kuba Marezo umwanya umwega no mwana myiza nkiva hanze naraje ndamubwira ati ushobora kuzura tuba turagumanye kubera natenya kuguma DJ nyene sinenda hamenyereye acaraza nta mariage nta kirumva rero niyo mpamvu rero bona bimeze no mu rugo kujya nuko bisanzwe yavuze ko Marezo atavyishimo ari muhuriye ko nawe uno munsi reka rero tubashimire cyane ariko ndibaze ko vuba cyane nifuza ko mpuza n'uwo muntu n'uwo Goliath kandi ndozaniye twaje kuburyo umuntu aze yitwa Goliath bari umuntu akomeye cyane umwe agukubise ikikimwe ubwo nkobura 50 reka ndabashimire cyane kuba mwomeye kuduha kino kiganiro muri twongera kuvugana ubwa mbere ukiza nkiza ndazi ko ntatswe gukubitwa n'inkoni mwe narayiriye n'ubu namye kwa muganga ariko ntaco vyashoboye kuntwara nibisanzwe ko nari mu kazi nkuko twasha gushikiriza abakunzi bacu ibiganiro bimeze neza reka tubashimire mbega nakeka jambo ugenda ushikirije abandi bakobwa ba diaspora ifo yuko turakundana twakunda abantu bafite amafaranga nkatwe apana kudaturisuzuguza dukundana nk'abantu nk'aba Marezo usanga dufata nabi
bakunzi wa Nyishu Media nibaza muravyumvise ko uko bimeze nuko hanyuma mbega ariko harakabazo ngwagira ndangize nashaka kuwumba ari akamwe kugira ngo ce ndangize mbega uwo muntu kuvuze ngo bazo barakunda bafise amafaranga rero twego bakene turi banyagupfa Oya namwe mamufise aho mubarizo muri maku mukene kwa mukene kira mutuna wake nyambura umukene rondera umukene nyambutunzi rondera umutunzi so kushatse kuvuga Oya ariko hari amafaha umuntu aho tokwegeye urakoze akatubashimire cyane bakunzi ba Nyishu Media turabashimiye kuri mikoro za Nyishu Media mwari kumwe na Mariso Nyisha Mr Swing uko bisanzwe nyuma ya kamera mwari kumwe na Kuze John umuvyara w'abantu canye umushiki w'abantu uko nyine uvyumva murakoze cyane